Inka ntuhura inka, aho mama inka ntuhura inka, mama inka, inka ni nziza, aho mama inka ikora ibirama, aho mama inka irera abana, aho mama inka ikabaramu, aho mama inka. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV, mbere no kuri Facebook kuri Nyibutsa Akaranga TV nyene. Hose ni ibikorwa bijanye no guteza imbere imico n'akaranga by'Uburundi kugira ngo ntitwibagire ibyaranze Uburundi. Ntanguriye ku kabyino. Ako kabyino rero ni kamwe mu mayagwa arata inka. Abarundi bararata ubwiza bw'inka bivanye n'ivy'inka ibakorera, bakavuga ngo inka ni nziza kuko ikora ibirama. Inka ni nziza ikora ibirama, itabira itongo, irera abana, ikabaramura, uyituma umugeni ikamuzana. Ibikorwa by'inka ntawe bivuga muri aka kanya ngo abimare, ariko rero ico nagombye kugarukako ni canezereye aho nagiye ku rugomero ngasanga inka zishotse, hakaba abariko barivuna, abariko barigina inka zashotse ziriko ziranywa amazi, baririmba ako babyina ako kabyino, numva karanezereye kanyibukije aho nahora ndakumva. Reka namwe ndabereke ingene vyari vyifashe, mwiyumvire n'ako karirimbo n'ako kabyino ingene bagahibongoje, uca wumva yuko imico n'akaranga by'Uburundi na cane cane ururimi rwacu rw'ikirundi rurimwo akanovera. Iyo ugwumvise nko mutwo turirimbo urumva yuko turuhura. Wumvise ako gahogo k'abarundi urumva yuko ikirundi ari ururimi rwiza rwubatswe, rushobora kunezereza abantu, hanyuma bagakuramwo na nyanyigisho babanje kunezerwa. Inyigisho iza kuza babanje kunezerwa na wa mudiho. Inka ni nziza, aho mama ikora ibirama, aho mama inka. Hanyuma akaca yiyumvira ubwiza bw'inka biciye muri ako kadiho. Reka rero banze ndabareke mwumvirize namwe ingene bagashize mu gahogo, muce mwirabira na nyanyambo z'Uburundi. Murabona yuko imico n'akaranga by'Uburundi biteye iteka igihugu, arico gituma tubwirizwa kugumya akaranga k'abasogokuru nikabajane. Reka ndabaha ikaze, mubanze murabe, muratire ijisho, hama rero ndaheza nca ngaruka gatoyi duce tuyaga dusezerane. Murakoze. Ego agahogo rero ndibaza namwe karabanyuze, karabanezereye. Nanje kurya nagashimye niho nagize nti reka nanje nakabashikirize mukiyibutse, kuko ribaye irya mbere mwumva ako kabyino, ntibaye irya mbere, ariko ni hamwe tuvuga duti nyibutsa akaranga. Niyo ntumbero y'iki kiganiro, ni nyibutsa
akaranga karaho, ariko bigasaba ko tuguma tuza turakibukanya kugira ngo tukinovore, tubandanye twiga ibiri muriko vyotwubaka kandi tube turinezereza, kuko murumva yuko arimwo n'akanovera. Turaba rero n'ivyiza vy'i Burundi, za nyambo n'abo badushikiriza ku gahogo, urumva yuko ari abantu bazi guhinyanyura amajambo bagatuma aryohera ugutwi imbere yuko wumva na ca ciyumviro. None rero bavuga ngo indya iryoha isangiwe. Ko nawumvise karyoshe nanje numvise ntokigumizamwo, nico gituma navuze nti reka namwe ndakabibukije rero namwe nikabanezere, ukanezere nawe akibutsa uwundi. Abigenza gute? Arafyonda harya kuri like kugira ngo gace kabandanya gashikira abandi, canke mbere unakabarungikire nabo bakumve, bumve na kino kiganiro. Hanyuma rero harya mu vyiyumviro tuvuga ngo ni commentaire, naho muduhe ivyiyumviro uko mwumva ibi biganiro ndiko ndabashikiriza, nimba mubona hari ico twokongerako canke twokuramwo, n'izindi ntererano muba muriko muradushikiriza kugira ngo bigume bigenda neza. Reka rero ndabashimire, nongere ndabasezera, tuzosubire mu biganiro vyo hanyuma. Ikiganiro nyibutsa akaranga nk'ako kavyino twakibukije, kitabuza yuko uwutari bwakumve nawe akamenyeraho. Nuko niyo ntumbero yacu, turiyibutsa twongera twiga ku vyo tutari tuzi. Umwe wese rero ahari agira amahoro, yubahwe mu vyiwe no mu biwe, nagahindukira.